Ndasubiye kubaramutsa banywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ikaze n'urwanyu mukurikirana amakuru aba ariko aravugwa cane hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yo kwizera avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru avugwa mu bimenyeshamakuru bitandukanye, za nkuru zinyegezwa Abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose kuri chaîne yacu. Muragira mukurikirane andi makuru arabana n'idandazwa ry'igitoro. Igitoro casezeranyijwe na Metusela Nikobamwe, Pasteur Habimana akaba yari yasezeranyije Abarundi kubarungikira igitoro kivuye mu gihugu ca Tanzania. Hariko haravugwa amajambo atandukanye, hari amabanga amenetse yuko ico gitoro gishobora kuba kirimo igipfumfu ndetse harimo n'ibinyoma bitari bike. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru, muraza kumviriza bimwe mu makuru tubashije kumenya kubirabana n'ivyagiye birashikirizwa ukuri kwagiye habona kubirabana n'ico gitoro nyene. Muraza kubikurikirana ido nido. Yoba yarabesha Abarundi, coba ari igitoro cahoze kigenewe Abarundi gitanzwe n'igihugu c'u Burusiya. Turaza kubigaruka ko muraza kuvyumviriza ido nido, turaza kubibashikirako muri iyi sangwe y'amakuru. Turaza kubashikiriza andi makuru avugwa mu gisata ca politike, turasimbira mu birabana n'agateka kazina muntu, munumvirize n'ayandi avugwa mu gisata c'imibano. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone iyo wafyonze ko mugabo ko turonse bene makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tubashikiriza ku minsi yose. Iyo tubirungitse ucuba mu wambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mw'isangwe y'amakuru, muragira muyakurikirana ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Ingingo imwe ukwayo nababwiye mu ntango z'aya makuru yuko hari amakuru ariko aravugwa cyane kubirabana n'igitoro. Metusela Pasteur Nikobamwe yasezeranyije Abarundi kubakurira mu gihugu ca Tanzania. Bivugwa yuko ico gitoro coba kimaze igihe kiri mu bubiko bw'irya sosiyete Metusela avuga ko aserukira mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe hamaze iminsi itari mike hibonekeza ikibazo c'igitoro mu gihugu c'u Burundi, yoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bisagara bitandukanye vy'igihugu no mu ntara n'amakomine atandukanye. Bamwe bakaba bavuga yuko gishobora nyine kuba caraduze cane ku buryo n'ibindi bikoresho vyankenerwa navyo vyavuyeho birazimba, nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu abandanya aravyemeza. Mu minsi iheze nibwo humvikanye amakuru arabana nuko yo Pasteur Metusela Nikobamwe bivuga yuko nyene yoba aserukira ishirahamwe ryasezeranyije Abarundi kubarungukira igitoro kivuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho ico gitoro gishobora gukwira igihugu cose ndetse n'ico kibazo cy'igitoro kikabasha gutorerwa inyishu. Nyamara nk'urwo biruko hari amakuru avuga yuko ico gitoro kimaze igihe kiri mu bubiko bw'iyo sosiyete mu gihugu ca Tanzania, ndetse bikaba bivugwa yuko ico gitoro gishobora kuba carahawe n'Uburundi n'igihugu c'u Burusiya, kikaba caratanzwe kumva yo gushimira igihugu c'u Burundi ko bwashigikiye Uburusiya mu gutora ibirabana n'amategeko yo mu muryango w'abibumbye yabereye i New York. Bivuga yuko nyene ico gitoro coba kimaze igihe kitari gitoyi nyine kigenewe igihugu c'u Burundi ndetse cyaratanzwe n'ico gihugu c'u Burusiya. Hakaba hari amakuru avuga yuko hari abategetsi bashatse kukirira ngaho i Dar es Salaam kugira ntikigere kigera mu gihugu c'u Burundi, ndetse bivuga yuko igihugu c'u Burusiya gishobora kuba carahakanye iyo ingendo kikabuza abo bategetsi kuba bakora kw'ico gitoro cari kigenewe Abarundi. Hari ingingo ivuga yuko kuzana ico gitoro i Burundi nta bubiko bari bafise bwo kukibikamo, niko gusaba Interpetrol, akaba ari iryo shirahamwe ryari rihora ryunguruza igitoro mu gihugu c'u Burundi, guhagarika kwinjiza ibitoro byose bitandukanye kugira bazogishire mu bikoresho vyahora bikoreshwa n'iryo shirahamwe rya Interpetrol. Nyiri iryo shirahamwe rya Interpetrol kugira ngo arekeraho gukomeza yunguruza igitoro, bivuga yuko yoba yarabasavye
ko bomuhereza amafaranga nyene angana n'igihe azamara atari gukora, maze bakaba barateruye amadolari mu bubiko bw'igihugu mu kigega k'igihugu baramuhereza, bikaba bivuga yuko nyene ariho nyene havuye hahera igitoro mu gihugu c'u Burundi, kirabura cose kiba umuzi wibuye. Metusela niko bamye Pasteur Habimana bivugwa yuko yoba yaratsowe n'abategetsi bari muri ayo manyanga yo gushaka kunyuruza iyo mpano y'Uburusiya. Amasoko akabandanya yemeza ko bamutoye kubera atazwi mu birabana na CNDD FDD, bice byitwa yuko ari ababwizatunga bigenga bazanye ico gitoro kandi bafise uburenganzira bwo kugigurisha uko bashaka n'uwo bashaka wese. Niho harimwo umugambi wo kugishora mu gihugu ca Kongo ngo baronke amadolari yo gusubiriza ayo bahaye uyo mugwizatunga yahora arongoye iryo shirahamwe rya Interpetrol. Twababwiye nyine yuko bamuhaye amahera kugira ngo arekeraho kunguruza igitoro mu gihugu c'u Burundi, kugira ico gitoro giturutse mu gihugu ca Tanzania kibonerwe isoko. Ayo makuru akaba yagiye aratangwa n'abakurikiranira hafi ibirabana na politike y'igihugu c'u Burundi ndetse n'abakurikiranira hafi ibirabana n'ico kibazo, iyo dosiye yo kubura kw'ibitoro mu gihugu c'u Burundi. Bakavuga yuko abantu benshi bariko barizera ivyo vyagiye birashikirizwa na Metusela ndetse n'iryo shirahamwe akorera, botegereza bakabanza bakagishikana mu gihugu c'u Burundi, hama bikavuga yuko gishobora gukurura akarambaraye mu gihugu c'u Burundi, kuko gishobora guteza ibibazo bitandukanye bivuye kwayo mahera yoba abashaka gukinyuruza n'abanyagihugu bariko barakirondera. Banywanyi mukunda makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose, ningaho nyene turetsozereye ayo twari twabateguriye yari karavugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Nkingurukire mwese mudukurikirana muri ijya nino mukunda makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose. Nkingurukire bagenzanje bamfasha gutunganya bene aya makuru tubashikiriza, barayatohoza bakayarungika nanjewe nkayagutunganyiriza, gushikiriza idyo nido kayakurikirana ku minsi yose ingingo imwe ukwayo. Nongere nibutse utarafyonda kuri sabone ufyonda ko kuko iyo wafyonze ko mugabo ko turotse bene amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabakengurukire, nsubire ndabipfurize guhezagirwa, muhezagirwe mu banyu no mu vyanyu, bipfurize ibihe vyiza no aho gutaha mwisango y'amakuru muri gahunda nk'iyi ngiyi agahwana.